Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera yuko mukomeje kugira ibihe vyiza. Pour les adventistes, mukomeze kugira isabato nziza. Mukomeze kunezererwa uyu munsi w'isabato. Pour les non adventistes n'abatemera isabato namwe, weekend ikomeze kubabera nziza cane gose. Kubera yuko ni umunsi novuga ko muri mu miryango yanyu abenshi muteramanye n'imiryango yanyu, kubera ko niko karyo keza mufise mu ndwi ko gushobora kuba mwokwirigwana n'imiryango yanyu. So nanje ndakomeye, ndameze neza kabisa aho ndi, ndatuje kandi ndatekanye. Nje muri kino kiganiro kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi. Guys, Uburusiya n'Ubushinwa bwamaze kugaragaza aho bahagaze kubwiza intambara ziriko zirabera ku butaka bwa Kongo. Mandi majambo, Uburusiya n'Ubushinwa bavuye mu gacerere barerekana imbono yabo. Ni ibintu novuga ko bitagiye koroha hano ku butaka bwa Kongo. Ni nyuma y'igihe izi ntambara zitangura, Uburusiya n'Ubushinwa bari mu gacerere katagira uko kangana. Bamwe n'abandi bakibaza bati none uruhande Uburusiya n'Abashinwa bafise muri izi ntambara nubuhe? Nubwo bamwe bavuze bati Uburusiya n'Ubushinwa bavuye mu gacerere kumbure kubera ko batanguye kubona ko inyungu z'Ubushinwa zatanguye guhungabanywa hano muri Sud Kivu, ati niyo mpamvu bavuye mu gacerere. Reka ndaguha ikaze uze ubane natwe muri kino kiganiro kugira ngo tukwereke position Ubushinwa n'Uburusiya bahagazemwo kubwiza intambara ziriko zirabera hano mu buseruko bwa Kongo, ndetse kandi tunarabire na hamwe etat d'avancement y'ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse President Paul Kagame aho bigeze. Ukaba udukurikira utaragira subscribe, nukuri ntaco bitwaye kugira sabone. Fyonda aho handitse sabone canke subscribe, bivana n'uri telefone yawe iri configuremwo, hama urabe yuko hari ico bigutwara. Nta na kimwe, ni ukudufasha kugwiza umuryango wa B-Info. Kandi ikindi tubasaba nuko tuza guhura muri commentaire, duhere muri commentaire kuko ibi tuba tugiye kuvuga ndazi yuko abenshi muba mubizi cane kudusumbya, mugabo kubera ko kumbure ama profile mufise atabakundira ko mwoza muraja ku ma ecran ngo mubisobanuramwe n'abandi, muhitamwo gutekereza. Duhere muri commentaire kugira ngo muze muradu complete. Turi kwigenekerezo rya 20, ukwezi ni Kigarama, umwaka no 2025. Mandi majambo, dusigaje iminsi 10 gusa kugira ngo tube twahejeje umwaka w'2025, dushoboye gutanga urundi mwaka w'2026. Mbaye ndabipfuriza amahigwe, umugisha no kuroranirwa mu mwaka w'2026. Iminsi 10 ntabwo ari mike. Bamwe nubwo bavuga ngo ni mike cyane gose, mugabo je ndavuga yuko iminsi 10 atari mike. Buriya abimana idoshobora kuzigama mugashika muri uriya mwaka tuzoba tugiye gutangura. Mbaye ndabipfuriza kabisa yuko muzogira amahigwe, ivyo mutashuye kuronka muri umwaka wa 2025, Imana ize ibibaronse muri uriya mwaka wa 2026. Ntabwo nje kubatebera, nje kugira ngo turabire hamwe position Ubushinwa n'Uburusiya bagaragaje ko bafise hano mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo. Ndabibutse yuko mu biganiro nabashikirije ku munsi w'ejo naraberetse yuko President Chilombo ntabwo yizigiye gusa, ndagashizeko inguvu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mandi majambo, President wa Kongo ahahagaze nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramutse zikemuye ikibazo afitanye n'u Rwanda, ubwo azoshima Imana kandi azonashimagiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nka hamwe batobikora, ntabwo President wa Leta ya Kongo areze amaboko, arafise izindi nguvu yishimirize. Izo nguvu, izindi nguvu nazo ngira ngo bamwe n'abandi musanzwe muzizi, abatazizi nazo nabo mugiye kuzibona mu minsi itari myinshi cyane gose, kubera ko
batanguye kwigaragaza, batanguye kwishira ahabona. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yakomeje gusemerera avuga ati ntabwo dushobora kwihanganira kubana n'inyeshamba z'igisebo na M23. Mandi majambo, ntabwo umubano wacu na M23 nka hamwe woguma ku butaka bwa Uvira ushobora kuba woba neza na gatoya. Aho bamubaje ico kibazo agaca avuga ati twebwe tuzoca tugira iki, tubarasa tubirukana. Uyu ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, son excellence Evariste Ndayishimiye. Ivyo yavuze rero n'Uburusiya nivyo bwahejeje, nivyo bwavumereye, aho Uburusiya bwavuze ikintu busa nkaho buriko buragitumbereza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya bwavuze ikintu gikomeye cyane, aho busa nkaho bwariko burabitumbereza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ahantu bwavuze ngo buriyamirije intambara ziguma zegera imipaka y'u Burundi. Ubu n'Uburusiya, Vladimir Putin, ntabwo ari son excellence Evariste Ndayishimiye, no. Uburusiya bwavuze buti turiyamirije yuko izo ntambara ziguma zegera igihugu cy'u Burundi, ngo kubera yuko zishobora gukwega intambara y'akarere. Ahantu ndagomba ntagare gatoya, excellence Evariste Ndayishimiye yarabivuze, haraheze igihe abivuze, kandi no ku munsi w'ejo niba ntihenze yarasubiye kurivumera rino jambo. Aha yavuze ati izi ntambara zirashobora kwadukamwo intambara z'akarere, kandi niko biri. N'Uburusiya bwaje buvuga ibintu neza na neza bisa n'ivyo perezida Evariste Ndayishimiye yavuze. Bamwe n'abandi bati none intambara z'akarere zishobora kwaduka gute, ko twebwe turabona inyeshamba z'u Rwanda arizo ziriko ziragwana ku butaka bwa Kongo n'igisirikare ca Leta ya Kongo hamwe n'abawazarendo. Uburusiya bwavuze buti izi ntambara nka hamwe zoguma zegera imipaka y'u Burundi zirashobora kwadukamwo intambara y'akarere. Reka je ndabasobanurira uburyo zishobora kwadukamwo intambara y'akarere. Musanzwe muzi yuko igihugu cy'u Rwanda gisharitse cyane igihugu cy'u Burundi. Ibi vyatumye u Burundi bwamabugavye, bwaba muri position de défense. Cette fois ci tunayita position de défense kubera yuko une fois hoba navyite agakosa gatoya, hoba agakosa gatoya ku yindi ncuro hagakorokera igisasu ku butaka bw'u Burundi, co bikirashwe n'abisone ya M23, co bikirashwe na RDF, co bikirashwe na FARDC kirivuna izi nyeshamba, kigakorokera ku butaka bw'u Burundi. Mumenye yuko cette fois Burundi dufatiye kuvyo ambassadeur Zeferi yavuze aserukira Burundi mu kanama ka ONU, tugafata no ku majambo son excellence Evariste Ndayishimiye yavuze, tukanafatira no ku majambo chef d'état major general Full Prime yavuze, birabonekana yuko cette fois-ci Uburundi butazoba muri position de défense, ahubwo buzoca buja muri offense. Ibi niko tuko turayibonesha amaso, kukaba nkako n'inyeshamba z'u Rwanda nazo nyene mwarabonye yuko zakebwe, zabyicuze, aho mu matangazo bavuze zasohoye zivuga yuko ngo ntizishobora kwemerera umuhari n'umwe woza uhungabanya igihugu cy'u Burundi uciye mu buce zino nyeshamba zamaze kwigarurira. Iki ni ikintu gihambaye cyane, nuko bamaze kubona yuko ntamwe bokora ikosa urusasu cyangwa igisasu kigakorokera ku butaka bw'u Burundi, intambara zo bitangwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu buryo bweruye. Nkoreshe iyi mvugo. Ariko kandi rero ndagomba ndabereka ikintu kimwe gitangaje. U Rwanda ntabwo gwitaye ku by'intambara ishobora kwaduka y'akarere, ntabwo bibababaza, kubera yuko ntabwo ari bo bagwana iyo ntambara, cyangwa se sinabo bari kwaragwaniza intambara ziri ku butaka bwa Kongo. Mugabo iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika
hamwe n'iki gihugu c'Uburusiya bo bibatera impungenge nkamwe intambara y'akarere kwaduka nuko bino bihugu ari vyo bizogwanira hano mu karere. Niyo mpamvu rero yaba Amerika bwaba Uburusiya bose bakomeza kwamama biyamiriza yuko izi ntambara ziri kutaka bwa Kongo zishobora kwadukamwo intambara z'akarere. Bino bihugu birazi cane, reka ndavyita abana babo mu Burundi, u Rwanda barabazi cane gose, barazi yuko basharikanye kandi barazi yuko umwe n'uwundi yiteguriye kuba yo kwataka uwundi nka hamwe hoboneka imbarutso ifashe. Niyo mpamvu rero bihugu bitifuza yuko zino ntambara ziri muri Kongo zishobora kuba zo kwadukamwo intambara y'akarere. Uburusiya hari ayandi majambo akomeye bwavuze. Ikintu ca mbere ngiye kuvuga nuko Uburusiya bwashigikiye imyanzuro cyangwa se amadecision yafatiwe muri karya kanama ka Loni garutse kuba ku mutekano, aho basabye yuko inyeshamba z'u Rwanda dans les meilleurs délais zigomba gukura ingabo zabwo cyangwa se ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Ibi Uburusiya bwaje bubishigikira ndetse bunashimangira yuko amasezerano cyangwa se accord de principe yasinyiwe i Doha igomba gushigwa mu ngiro atakindi kintu na kimwe gihindutse. Ikindi kintu gihambaye cyane Uburusiya bwagaragaje yuko bushigikiye nuko igisabo catanzwe muri kajya kanama ka Loni cuko MONUSCO, ingabo za MONUSCO zigomba kongerwa ikiringo. Iki Uburusiya nabo nyene bacemeje, aho bavuze ko Uburusiya nako MONUSCO, ingabo za MONUSCO zigiye kongerwa ikiringo c'umwaka. Ikiringo c'umwaka ingabo za MONUSCO nico zigiye kongerwa kugira ngo zirabe ko zikomeza gufasha hano mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo. Noneho ingabo za MONUSCO ubwo ziremerewe ko zishobora kuza no gukorera hano muri Sud Kivu. Tubutse yuko zari zisanzwe ziko zirakorera muri Nord Kivu. Uburusiya bukomeje novuga gushimangira cyane ibi byafunditswe hariya mu kanama ka Loni. Ndetse ikindi kintu gihambaye novuga ni nk'itangazo ryahawe inyeshamba z'u Rwanda nuko zasabwe ko zigomba kuja ku birometero 75 n'igisagara ca Uvira. Aha ni nuvuga ko ari ikintu gihambaye cyane gose. Noneho inyeshamba z'u Rwanda tuvuge yuko zashoboye kuvugwa une fois dans l'histoire, aho zahawe ikiringo nako yuko zigomba kuja ku birometero birenga 75. Aha ni muri ya ntumbero yo kugira ngo bashobore kugira iki, kurinda imbarutso yoshobora kwaduka umwanya ikabyara intambara y'akarere. Mwumve yuko ibi ari ibintu novuga ko bihambaye, kandi nk'amweshamba z'u Rwanda zo bikora birashobora kuba byo kwambesa tension yariri hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Ndabibutse kandi yuko le fait ko bariko barashimangira yuko izi nyeshamba z'u Rwanda zishobora guhagarika cyangwa se izi ntambara ziriko zegerezwa imipaka cyangwa se umupaka w'igihugu c'u Burundi, nuko buriya n'igihugu ca Tanzania kirashobora kuba coba menace, dufatiye ko naco nyine ubwaco gisanzwe gisa naho gihana umupaka n'igihugu ca Kongo biciye mu nzira y'amazi. Reka rero mbe ndabashimira mwebwe mubanye nanje muri kino kiganiro kigufi mpejeje kubashikiriza. Kumbure niraza kuronka andi makuru ndaza kuyabagandirizako, kubera yuko uyu munsi nza kuba hafi novuga ya telefone zanje ndetse naho ndiko ndabashikiriza ibiganiro. Niyo mpamvu mvuze ko umwanya ku mwanya nza kuza ndabashikiriza ama update aza arabonekana. So ariko kandi kumbona aza kubashikiriza n'ibyakunda ico Ubushinwa bugona nabwo nyene kubwiza intambara ziriko zirabera hano ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi mwibuke yuko Ubushinwa n'Uburusiya bisa nkaho ari amahasa cyane yo hagize amatati yaduka, kimwe
muri bino bihugu kikaba ngombwa yuko gishobora kwivanga muri amatati, ubwo n'ikindi ntabwo gisigara inyuma. Reka rero nkomeze kubashimira mwebwe mwari mubanye nanje muri kino kiganiro, ariko nkomeza kubibutsa yuko tugomba kugwiza umuryango wa BF. Nta kindi bigusaba, wowe dukurikirana utaragira sabone nako kajambo fyondako cyangwa subscribe, ubwo uba wirangirije, uba wamaze kuba umumambre wa B-Info canke na B-Info Plus. Reka rero nkomeze kubipfuriza kugira weekend nziza, mugire akaruhuko keza n'imiryango yanyu, ubwo turashobora kongera Imana yabishaka. Mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.